Barundikazi namwe mwese muba mu gihugu cacu c'Uburundi, haraheze imyaka hafi 2 ikiza ca COVID-19 gisasika inganda kw'isi nzima no mu Burundi bwatwibarutse hatavuyemwo. Imiryango yama yagandaye, abavyeyi bama bahekuwe, ibibondo bikaba imfuvyi, abandi bakabura abavukanyi, ababanyi, inshuti n'abagenzi. Urunani FODIB rufashe kano kanya kugira ruvunire akagohe abarundi bari Burundi kugira bikingire ikiza ca COVID-19 nk'uko abahinga babinonosoye badasiba kubivuga. Urunani FODIB rubahimiriza kugabanya kuja mu mahwaniro ajamwo abantu benshi, ariko bishitse umuntu akaja ahari abantu benshi akambara agafukamunwa. Tubahimiriza kandi mureke kuramukanya mugwanda mu nda no gukoranako mu ntoki. Abarundi twamye turangwa no gukundana hamwe no gufashanya. Urwo rukundo twoba turugendeye mu kutaje mu mahwaniro y'abantu benshi, mu kutanduza abandi, be no gukingira imiryango yacu. Turangije twizera ko aka kamo kogira ico kamaze mu mibereho ya misi yose, gutyo twikingire ico kiza, dukingire n'abacu dukunda, kandi twifurize amagara meza. Kanatsinda bavuga ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore, kandi ubuzima nikatihabwa. Ako nakagohe muvuniwe n'urunani FODIB.